Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe bavukanye mwese muri Kristo Yesu mudukurikirana muciye mu kiganiro Saveur Divine. Ni ikiganiro duhuriramwo kugira ngo dukomezanye biciye mu ijambo ry'Imana. Mu kiganiro cy'uno munsi mukaba muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samuel. Dushimiye Imana Data wa twese wo mu ijuru, ikaba se umwami wacu Yesu Kristo, yo yama idutabara, yama itugwanirira, ikatuzigama amaja n'amaza, ikatuba hafi. Satani n'abadayimoni baduhiga baduhigira, ariko Imana ishimwe yuko Imana yacu idasinzira, ihora iri maso ku murango no mwijoro. Ijambo ry'Imana tugiye kuraba turisanga mu ikete Paulo yandikiye abikorosayi igice ca 3, dusome imirongo ya 12 na 13. Haravuga ngo nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambara umutima w'ikigongwe, ineza, ukwicisha bugufi, ugutekereza n'ukwihangana, mwihanganirana, muharirana iyo umuntu agize icapfa n'uwundi, nk'uko umwami wacu yabahariye namwe abariko muharirana. Imana ishimwe cyane. Turahagarara kuri ino jambo ryo guharira riri ku murongo wa 13, niryo tuza guhagarara ko. Umurongo wa 13 uravuga ngo mwihanganirana, muharirana iyo umuntu agize icapfa n'uwundi, nk'uko umwami wacu yabahariye namwe mube ariko muharirana. Imana idufashe kandi cyane. Tuvuga rino jambo duharirane nk'uko umwami wacu yaduhariye. Guharira canke kubabarira iyo hagize ivyo dupfa, iyo hagize icupfa na mugenzawe, ugira umutima utanga imbabazi, uharire uwakugiriye nabi, uharire uwagucumuyeko. Kubabarira abatugiriye nabi biragaragaza yuko muri twebwe tuba twarahindutse, hari ico tuba twarakiriye, hari ikiba kitubamwo gituma tubabarira abatugiriye nabi. Ubundi muri kamere y'umwana w'umuntu, umuntu agucumuyeko, iyo yagukoreye ikosa, iyo yaguhemukiye, inyishu ihari muri kamere y'umwana w'umuntu n'ukwihora. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana iratubwiye ngo duharirane iyo hagize ibyo dupfa. Iyo uhariye mugenzawe bigaragaza yuko wewe warabambanywe na Kristo, warapfanye nawe kandi warazukanye nawe. Si wewe ukiriho, ariko ni Kristo aba muri wewe, kubera Kristo yagukuyemwo kurakara, yagukuyemwo kwihora, yagukuyemwo inzigo, yagukuyemwo umujinya wose, agushiramwo umutima w'urukundo, umutima uharira abakugiriye nabi.
bene data duharirane iyo hagize ibyo dupfa. Impamvu tugomba guharirana kubabarirana nuko Kristo nawe yaratubabariye kandi yatubabariye byose kandi byarumurengera. Hari ubwansi hagati y'umwana w'umuntu n'Imana, hagati ya jewe n'Imana. Iryo deni ntitwari gushobora kuririha, ntiwari gushobora kuririha. Ibyo wari waragabitanije ku Mana, ibyo nari naragabitanije, mbere n'ibyo tugabitanya n'ubu. Imana ntitwari kuronka ikintu tuyiha, ariko Yesu wenyene yararishe ideni, yaratubabariye, yaritanze, yatanze ubugingo bwiwe, yamenye amaraso yiwe kugira ngo aduhuze n'Imana. Twarahemutse ku Mana, twarayicumuye ko, n'ubu duhora twicumura ko, ariko umutima umaze kutubwira yuko, ukatwemeza yuko twacumuye ku Mana, turapfukama tukicuza mu mitima yacu, tukababara, tukavuga tuti Data tubabarire. Kandi Yesu aza kuducungura, si ibyo twari twasabye twebwe nyine, ariko n'umutima wagutse w'urukundo wamusunikiye kuza kuducungura, maze aratubabarira, aravuga ati Data ubaharire, ntibazi ibyo bakora, ibyo bakugabitanije ko ubimparure ko. Yesu atanga amaraso yiwe kibi kimaze igitambo cy'intahava, maze Imana iraraba isanga by'ukuri mu maraso ya Yesu twababariwe kandi twaracunguwe. Duharirane, tugiriranire imbabazi iyo hagize ibyo dupfa, kubera Yesu nawe yaratubabariye kandi yatubabariye umurengera. Kutababarira bibuza amahoro, birabyara inzigo, birabyara urwanko. Iyo urwanko rumaze kuza, iyo wuzuye inzigo, iyo wuzuye umujinya, iyo wuzuye uburakari, uriya urakariye, uriya umaze kuba wanka, n'umusozi uba wikoreye wonyine, n'amagorwa kuri wonyine. Nubwo yagucumuye ko, nubwo yagukoreye amakosa, uraremerewe, kuko aho uri hose uramugendana, ntumutura, umushira hasi. Urwanko imbere yuko rushikira uwo urwanka, rubanza kwica wewe, rubanza kugirira nabi wewe. None mwene data, wibohore, wibohore, kuko Yesu nawe yigisha abigishwa biwe gusenga. Hari akantu yababwiye, aravuga ati hari akantu muri iriya sengesho yabigishije ngo utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abandi abatugiriye nabi. Ibyo twagabitanije ubitubabarire, kuko na twebwe tubabarira abatugabitanije ko, abaduhemukiye, abaducumuye ko. Mwene data ndakubwire, usaba Imana, nsaba Imana kugira ngo iduhe umutima uharira, utanga imbabazi, mbere usaba n'imbabazi, kuko ibyo byose biragoye cyane. Reka turabe hariya muri Matayo 18 umurongo wa 21 na 22, 21 kugeza ku 22. Maze Petero aza aho ari, aramubwira ati Mwami, mugenzi wanjye niyangirira nabi, nzomuharira ngeze kangahe? Ngeze ku ndwi? Yesu aramubwira ati jeho sindakubwira yuko ugeza ku ndwi, ariko ugeze incuro 70 incuro 7. Petero yabajije Yesu ngo none nzomuharire incuro 7? Maze Yesu aramubwira ati sindakubwira ngo ugeze ku ndwi 7, ngo ari kugeze incuro 70 incuro 7. Ibyo bisigura ngo incuro 490. Bigaragaza yuko ugomba kugira umutima utanga imbabazi, wama witeguye igihe cyose guharira uwakugiriye nabi. Duharirane, dutanga imbabazi, kuko na Yesu yaratubabariye. Kandi iyo ubabariye uwundi uba wibohoye wewe nyine, uba
ukuyeho ico cose cyo kuzibira imbere y'Imana, kuko nutaharira abandi nawe ntuzoharira, nutababarira abandi nawe ntuzobabarira. Duharirane kuko na Yesu yaratubabariye, yatubabariye byinshi, yatubabariye umurengera. Hari uwakubabaje, hari uwaguhemukiye, ndakwinginga mwene data kugira ngo umuharire, kugira ngo umubabarire, kuko na Yesu yarakubabariye. Ntiwari mwiza, sinari mwiza, twaragabitanije ku Mana, twari twarahemutse, twarabo kurakigwa, twarabo kurimbuka, twarabo gupfa nabi, ariko Yesu yaratubabariye, yaraduhuje n'Imana. Ubu turabakunzi b'Imana, turabana b'Imana. Yesu yaratunywanishije n'Imana. Uharire uwakugiriye nabi, mu mutima wawe ugira amahoro, ugira umunezero, ureke kwikorera umusozi ukuremereye umugendana, utamutura ngo umushire hasi, ariko umubabarire kandi umukunde, umusengere, umwiyumvemwo, umugendere, mugiriranire ubusabane bwiza, mugiriranire ubucuti. Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza.